umuhuza umwe ashobora gutsinda cyangwa uwundi agatsindwa atari uko umwe yabaye mubi ahubwo uwabaye umunyamayeri kurusha uwundi kuri urwo rukino ninde ni ukuvuga rero sinzi ko wakinyura ubugu hajya imikenyero y'abamenyerezi irasa cyane n'urubugu kubuguza mu kubuguza batangura bapanze ziriya zine muri turiya tunogo tw'inyuma siko hakabaho umuntu rero avuga ngo tangura ukenyure siko ubundi akavuga ati nanje nci ubundi agakenyurira kuvyo wagize wakoreye siko bavyita imikenyuro nyene buriya rero umuntu aba afise avantage muri bajya babiri nuri yapanze umukenyuro paraporo y'uwo wewe wapanze akabanza akawuraba agaca panga insoro ziwe gutya ni nawe atangura gukina buriya siko agaca atangwa kuzizungurutsa hari gihe gutera ifufu hari gihe gusigira nkeya hari gihe usanga yabirangije ako ka avantage abagafise no mu mupira rero nuko aho bitandukanira ni he nuko mu kubuguza hoho bambe mu mupira nta ubwira uwundi ngo banze ukenyure ahubwo wewe aravyibwira ni Alonso aza akaraba ati Barcelona bakina ibi ni 4-2-3-1 bakamenya role ya Pedri muri iyo 2 yabo hagati bakamenya abo batatu b'imbere Lewandowski nabitsindwa bihawe nabande Lamine Yamal abayakoze iki Alonso akaza kabikenyurirako ababaye na wa wundi akenyura ubugira akabi mu rusoro siko ni nawe agira avantage agira iyo avantage mugabo bisaba kuba siriko bitaza guhinduka rero ivyo vyiyumviriye kukabipangira ko mukenyuro uwa ugasanga uriya sivyo yazanye muri football uragira ikibazo nico kibazo Alonso aba yarayagize ni kuvuga wowe uzanye umukenyuro uko wavyiyumviriye siko siko bibaye ivyo wateguye sivyo ntibihuye nivyo wateguriye ko wari witeze kuri Liverpool uko iza kuza imeze mugabo Liverpool nk'iciba yarushije Real Madrid n'icyaha no muntu yitwa Arne Slot abaza ati kuri Grand Rendez-vous narabonye arashobora kuza yateguye ibi nibi Vini barazi yuko baza gukenera ko tugira baza kwibaza yuko twe tuza guposeda cyane siko baduhebera umupira bawutwake baca ucisha kwande kwa Vini izo counter attack niyo hajya Arne Slot aba yatanguye gukenyura inzira za Vini ugasanga uwo muntu aramunetralije imatch yose siko bimeze aramwishe match yose ugaraba umuntu yitwa Arda Güler yarafise role nyabaki mu match ya Real ya Barcelona yarafise role yukuja ku blokande witwa Balde kuko Balde numwe mu ma option ya Barcelona iyo hageze kwa attack agwiza attack baravuga bati twebwe reka Arda aje hari azibire ko Balde aduga hanyuma mu kuzibira ko Balde aduga twe turagomba twirengagize Rashford na cancane Rashford niye taronka ramforo ya Balde ntacaza kutugira ugasanga ico bacisha mu ngijoro ryezo ufashe Arda umuzanye hariya ariko Arda abuze nde kuduga ko ahubwo na Liverpool sanzwe yamaze kubwira ntuze Robertson kuno musa atakuduga ari kubanza kuramforsa ivyinyuma urumva hura hihendeye ushize umukinyi hariya nta role afise kuko wamushize ngo agenda kunetraliza je y'umuntu kanaka kandi uwo muntu ntacakora wazanye uwitwa ntuzenya wazanye Chouameni na Kamavinga naye yari kuri mission y'ukuraba wa neutraliza mwijoro ryeze Liverpool yakinishije Gravenberch na McAllister nk'abakinyi bo hagati mugaba akina gute rero bobo bakina cyane iyo bariko baraba atake baja gufasha abo ku mpande mu kugwiza abakinyi bo kumanje cyane ko Madrid ikomeye kuri izo mpande iyo bageze mu kwataka ku ruhande rumwe ari mwonde Vinicius ariko niyo bafasha umupira Arda Güler atangura hari gihe akunda no guca kuri ruriya ruhande cyane canke uyu mukinyi Valverde nawe nyene ari form guca agenda uhora ubona ko aduga cyane ico rero kiba kiriko gikorwa nabantu uzeni mugabo Liverpool iyiri kirataka Liverpool basacrifice uruhande rumwe mu kwataka cyane baca bakoresha ubwo nyene gwande
rwa Robertson. Uriya rero uriya Gilere impamvu atamushobora aba yirekuye cyane agenda atanafise umupira. Baza kuba umusanza hariya kubera ko Gravenberch acaja kumukuvura. Uwitwa Witz yaca yinjira indani akaba nimero 10 siko. Noneho Mohamed Salah nawe akaza guca yiyongera kurinde kuri yo motaka Ekitike. Ugaca usanga abantu bariko barataka kuri Liverpool babaye benshi. Ari nako na Makalista bayaduze kwiyongera mu bantu isir nombre ya Liverpool. Niyo mpamvu ubona Liverpool yagize faible possession. Banzo ndabire possession kwa Liverpool. Real Madrid yabakuze possession nini? Yari mu 63 ibintu nk'ivyo. Sinzi kuyibona. Bisobere ndabira possession mu wa Liverpool ari ku bice 38 mu gihe Real Madrid yari bice 62. Igisigura iki rero kubera ko Liverpool iri sir n'uburyo iri kirakina ikeneye gukora ku mupira mike mugabo igashika kuri objectif vyihuse. Ndabira ama pass race ya Liverpool. Pass race Liverpool yari imbere cyane. Yari zigera ku majana 332 ariko Real Madrid hejuru majana 531. Hariyo pass muri rusanzwe na pass race zinsomere zose. Pass race za Liverpool. Pass muri rusange hanyuma race uzisoma kwazo. Okay, pass total ku ruhande rwa Liverpool. Zara majana 332. Race zara majana 257. Sawa. Ndabira kwa Real Madrid naho. Real Madrid pass total zara majana 531. Mu gihe zabahe race zara majana 460. Sawa. Ndabira ico bita tir cadre na tir no cadre. Tir cadre ku ruhande rwa Liverpool zari 9 ku ruhande rwa Madrid 2. Tir no cadre ku ruhande rwa Liverpool zari 3 ku ruhande rwa Madrid 4. Tir cadre zari nyinshi kwa Liverpool ku ruhande rwa Liverpool itera kwa Madrid. Inakuruto yari mwiza muri jo kuko zari 9 urakoze cyane kuri 2 za Madrid. Bivuze ngo mwe possession yanyu muri ko murabura ico muyikoza n'umukenyuro wa Liverpool wabaye mwiza mugabo passing nkeya na possession nto ya Liverpool ishiki wanyu vyihuse. Ni kuvuga umukenyuro wa Arne Slot wakunze. Niyo ajya rero ubona Liverpool yari nziza ku mukenyuro wa Arne Slot wari mwiza wa Alonso weshuwe. Ni bivamwe iki rero bivamwe ko equipe ya Liverpool yatatse Real Madrid yashika imbere yabo byoroheye kuko ivyo bapanze gukina birakunda birapasa ariko ivya Real Madrid ntibiriko birakunda. Ibi bintu ni contraire y'ivyabaye muri Clasico. Real Madrid possession yari faible ariko tir cadre n'insinzi byari ku ruhande rwabo. Nukuvuga umumenyereza abayatsinze ubundi mu buryo bwo gutegura intuzenya. Liverpool ifise umwidoguyu umwe ukuba bahuye n'umugabo yitwa Courtois. Real Madrid nayo ishimira umugabo yitwa Courtois yakuyemwe imipira. Liverpool yari kwiye kuba yatahanye nk'ibitsindo 4 par rapport y'ukuntu yariko irakina. Nsubire mwa jambo na herako muri no niveau iyi Liverpool na Real Madrid nta difference ibihari siko nta difference ariko Mbappe ni mubi kubujya adatera mwigori yatasha tatiri cadre nimwe ashoboye ko effective. Vinicius ni mubi ku rugero guko adashobora kurengana hariya ngo Reis si umwana tutanazi abatitira n'umunsi umwe Conor Bradley. Ivyo byose bibishoboka kuba umuntu yize ubundi. Iki ni kintu abantu benshi mu badukurikirana badakunda gutahura bararaba ngo no musi Liverpool yatsinzwe ngo yayateye mwigo Courtois yakuye mu ariko bakinye gute vyagenze gute kubera ko Alonso yagize harimo kintu cuko cyatombora mu gukenyura mu mupira w'amaguru mu buryo bwo kuvuga ngo jewe no musi nkinibi naka nawe ariko akina ibi harimo akantu ka reisite ni kwa kundi ubuvuga uti wihenze gatoya bagakubita impaga. Rero kuri ino nivo niko bimeze ni nakuriya vyagenze kuri Bayern na ntuzenya umumenyereza abayatsinze ubundi niyo mpamvu yavya uravyuka ukaba mubi bakagukubita ukagenda. Ni nkuko na finale zigenda uko finale niko zigenda ariko Madrid chance baba bafise baba bifite umugabo yitwa Courtois. Reka nakubwira akazi kaba Courtois. Courtois ntakuye mu iziriya zitanu tiri cadre zitanu
inge ndabikubwira muri ziriya cenda ageze nko muri zitanu Madrid ishobora kwivyukiranya ikagira higikura ibirangije Liverpool nta ntege musubira kuronka zo kugirana zo kugira kurondera igol ariko nawe yakuye yarakura yo gushikara araruha Liverpool kandi yari nziza mu gutera imipira m'imiterekano Yuzuboslai n'umukinyi mwiza cyane mu kuyitera yateye myinshi ni naco gitsindo aho caturutse yari umupira wa kufra nyene wabonye ko bagize kakajese ka Arsenal kuko bahenda ko bari muri Yorge bagiye gutera bakaba baravuyeyo McAllister yakoresha ubwenge ko yarazi ko acunganya n'umuntu amusumvye uburebure yitwa Dean Hudson kama McAllister kaca ki point imbere yiwe kuko yazi nitwahagarara hamwe mu gusimba sinshobora kumusimbana kuko ndosha uburebure yahagaze imbere yiwe atera umutwe cari nk'igisaso kuri Courtois urabona ari ku ifoto neza cyane McAllister nibaza ko ari gusamara kwa Dean Hudson yacunze nabi kuko umukinyi uzi kusumba uburyo bwanyashobora kuguterana umupira w'umutwe nuko akoresha timing akakuza imbere umupira ukamushikirako naco cabaye rero VAR yagerageje kuraba ko coba ico canka atari cyo biragenda ikindi kintu umuntu yovuga muri runo rukino cabaye nuko Trent Alexander bamukomeye induru pe mugabo bakubwira ko Liverpool yamaze umwanya munini ihayagiza umwana yitwa Conor Bradley niwe mukinyi mwiza yabayeho ni nawe mukinyi dukwiye kuba dufise ariko rero buriya bakubwira ngo umuexe wawe ashobora gupostinga kenshi umushera asigaye afise atari uko agomba kumupostinga canke atari byo agamije gukomora nde wewe akavuga ati reka mpostinga mpayagize umusheri kugira nkomeshe nde nkomeshe wa twahora dukunda nico rero uwitwa Conor Bradley yungutse ku bafana ba Liverpool baguma bavuga nakunze abafana ba Liverpool bagombye kubaha Trent baraye bazi ko atari bubajane n'ubundi mugabo bavuga bati reka ntacu turamwicisha kumukomoza urika kina neza mu mwanya wiwe ariko hageze kwinjiranye ntibaretse kumuzome bavyita kubuwinga bimwe byo kuvuga ico cyo urumva Trent ntibasezeranye neza baramukunda itamukuja Madrid yanka konga amasezerano none yagarutse Liverpool imutsindira aho yahora kinira urumva avantage yayo kuri Liverpool muri rusange Real Madrid batakaje urukino kubganje aruko Arne Slot yabaye mwiza mu kugira ivyahinduye no gukenyura Alonso nawe yo kwicuza ko yakinishije ibintu bitari bikenewe yitiranije Liverpool na Barcelona buri ivyakinye kuri Barcelona no muri weekend akina na Valence yarabihinduye benshi bakavuga bati yayigupfuma garukana ya formation yo kurinde yo kuri ntuzenya yo kuri Valence kuko ijya imuhacu wameni nko mu mediatere wenyene azibira muga imbere yiwe agacabonaho Jude Bellingham na Arda Güler ku ruhande akashiraho Mastantuono yari mu mvune canke Brahim Diaz bari basanzwe bakina hariye canke pourquoi pas kuhashira uwitwa Rodrigo nubwo nabonye Rodrigo wewe bavuga bati vyukuri nubwo bavuga ngo umwanya ntawe muga iyo yinjiye akora iki numukinya sa nuko umengo ari affected cyane mu mugwa Real Madrid yakoze ku mipira 16 cenda yose yayononye none bakakuvuga ngo niyo yatanze neza yaba ari imipira subiza inyuma imipira 5 ya mbere yakozeko ine yose yayononye umwe wonyene ni washobora gukina neza bakavuga bati sawa Alonso jari waragombye kumuha umwanya ukuramwo Vinicius yari mwiza muga nawe cyo yerekanye n'ubundi ntaca bandanya kwerekana abandi nabo bakavuga bati ni confiance adafise yaramaze kwerekwa n'umukinyi yamenyereye gukina akagera n'intere ya ku bikombe Madrid yagitwara uno munsi bamufashe nk'umukinyi yicara yaramaze kwitakariza icizere niyo mpamvu iyo bageze kumwibuka ngo bamushe mu kibuga nawe nyene biba bimugoye cyane yes zari nkino zigera ku 9 zaraye zibaye muri ijoro Napoli yanganije n'umugwa Frankfurt Arsenal itsinda umugwa Slavia Praha banganije bingahe ubusa kundi nigo rukino mutaronse mu gitsindo muri ijoro ejo navuze yuko sinabona yuko navuze ahubwo ko baza ku impande zose ziza kuboneka mu bitsindo abona Eintracht Frankfurt ukuntu imaze imeze neza ikina na Napoli na imeze neza ifise ba Kevin De Bruyne abakinyi batsinda
nabona hategezwa gutsindana ngaho. Ya Arsenal yasinze Slavia Praha ibitsindo Ivyo 3 birazwi. kubusa, Atletico Madrid itsinda umugwi wa Union Saint-Gilloise ibitsindo 3-1, Bodo Glimt utsindwa n'umugwi wa Monaco igitsindo 1-0, Juventus de Turin inganya na Sporting Club de Portugal igitsindo 1-0. Naho nari navuze ko hategezwa kubonekamwe ibitsindo. Liverpool itsinda Real Madrid igitsindo 1-0, Olympiacos inganya n'umugwi wa PSV Eindhoven igitsindo 1-0, Paris Saint-Germain itsindwa na Bayern Munchen ibitsindo 2-1, na Tottenham Hotspur itsinda umugwi wa Copenhagen ibitsindo bigera kuri 4-0. Izo nizo nkino zaraye zibaye ku ndwi ya kane muri Champions League. Victoire nziza. Itsinda 4 ni yereza ikipe ko batangana kabisa. Dutandukire rero Super ku nkino z'uno munsi. Umugwi wa Karabag igihe cy'isaha 1:45 uza ko wakiriye